dukoraniye ngaha kuri uyu munsi uri hejuru igenekerezo rya 2026 Kigarama umwaka wa 2024 mu ntumbero yo gushikiriza icese ibikorwa bikuru byaranguwe n'ubushikiranganje bujejwe imigambi n'imigabo y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ugwaruka inkino n'imico kama mu kiringo c'amezi 6 atangura umwaka wa 2024 ushira wa 2025 kuva kwigenekerezo rya mbere mu kakaro gushika kwigenekerezo rya 31 Kigarama uyu mwaka turangije w'2024. Ibikorwa bitari bike rero byararanguwe n'ubushikiranganje turongoye, ivyo navyo bikaba byaranguwe hisunzwe ibikorwa byategekanijwe kurangurwa mu bushikiranganje iya twita PTB. Ahanini tuza gushimikira ku bikorwa nyamukuru byaranguwe mu bisata bikuru bine, navyo akaba ari ibi bikurikira: igisata cerekeye inzira y'u Burundi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko, igisata c'ugwaruka, igisata c'inkino, igisata c'imico kama hamwe n'ibigo bikukira ubushikiranganje turongoye. Ivyaranguwe mu gisata cerekeye iyinjira y'u Burundi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Muri ico gisata haranguwe ibikorwa bikurikira: ubushikiranganje turongoye bwaratunganije bwongera burafasha abarundi kwitaba amanama ngana n'116 yabereye mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko canke n'ahandi. Hakaba hakoreshejwe uburyo bungana imiliyoni z'ababa 488 z'amafaranga y'amarundi. Uburundi bwaratunganije bwongera buritabira ihiganwa rigira indwi ry'abanyonga amakinga mbo mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Iryo higanwa rikaba ryitabwe n'ibihugu bigera kuri 6 arivyo Uburundi, Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Uganda, Kenya, u Rwanda na Tanzania. Iryo higanwa ryatwaye uburyo bwa baba imiliyoni 44 z'amafaranga y'amarundi. Haratunganijwe inganda zitatu zo gukarihiriza ubwenga abakozi bakuru 78 bo mu bisata bitandukanye by'ubushikiranganje kubijanye n'ikoreshwa ry'ubuhinga buteye imbere mu kwegeranya no gusuzuma ibiharuro mfatigwako hamwe n'ingene amasoko ya leta atangwa mu ntumbero yo gufasha abakozi gukora akazi kabo neza. Bikaba byatwaye amafaranga y'amarundi angana ku miliyoni 24 n'ibihumbi 660 by'amafaranga y'amarundi. Haratunganijwe kandi urugendo rwo kugendura ingene ishigwa mu ngiro y'imigabo n'imigambi y'ubushikiranganje ritunganijwe. Hakaba hakoze uburyo bugera ku miliyoni 5. Harabaye kunagura no kumenyekanisha amategeko ajanye n'ingene ivyerekeye intwaro n'ubutunzi bitunganijwe mu bushikiranganje hamwe n'amategeko agenga igisata kijejwe igendura ry'ibikorwa by'ubushikiranganje. Akaba hakoze uburyo bungana n'imiliyoni 7 hamwe n'ibihumbi 780 by'amafaranga y'amarundi. Haratunganijwe ingendo zibiri zigenzura ko uko ibikorwa byo mu bushikiranganje birangurwa hisunzwe amategeko. Hakaba hakoreshejwe uburyo bungana n'imiliyoni 17 n'ibihumbi 124 by'amafaranga y'amarundi. Uburundi bwaritabiriye inama igira iya 46 y'abashikiranganje bajejwe iby'akarere ka Afrika y'ubuseruko yabaye kuva ku igenekerezo rya 2022 gushika kujya 2028 Munyonyo, hamwe n'inama isanzwe igira ya 24 y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko yabaye ku igenekerezo rya 30 Munyonyo uyu mwaka yarusha muri Tanzania. Uburundi bwaritabiriye ibirori by'isabukuru igira 25 umuryango wa EAC umaze uvutse ku igenekerezo rya 29 Munyonyo yarusha mu gihugu ca Tanzania. Muri ivyo birori umurisho w'ingoma z'u Burundi ukaba warabiciye biracika mu kuryosha ivyo birori, urongera urategwa iteka ryo kwakira abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko bitabiriye ibikorwa vy'inama isanzwe y'abakuru b'ibihugu igiriya 24. Ivyaranguwe mu gisata c'ugwaruka. Muri ico gisata haranguwe ibikorwa bikurikira:
bitewe iteka na nyiricubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye haratunganijwe umunsi mpuzamakungu wahariwe urwaruka hakoze uburyo bungana n'amafaranga imiliyoni 24 n'ibihumbi 620. Haratunganijwe kandi umwiherero wo kunagura igisata c'urwaruka aho hakoze uburyo bungana n'imiliyoni 11 n'ibihumbi 320 by'amafaranga y'amarundi. Haratunganijwe igikorwa cyo kugendura ingene ibikorwa vy'ibigo vy'urwaruka bitunganijwe hakora uburyo bungana n'imiliyoni 3 n'ibihumbi 411. Haratunganijwe ingendo zibiri zo kugendura ingene amashirahamwe y'urwaruka yitunganiriza imigambi. Ivyo bikorwa vyaranguwe ku buryo bungana n'imiliyoni 4 n'ibihumbi 180 by'amafaranga y'amarundi. Ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo urwaruka bufadikanije n'ikigo c'ishirahamwe mpuzamakungu PNUD bwaratunganije ku ncuro igira kane indwi yahariwe ubuhinga mpinyanyuzi Innovation Week hamwe n'amahiganwa y'ubukorikori kuva ku igenekerezo rya 9 gushika ku rya 13 Kigarama uyu mwaka. Ivyo bikorwa bikaba vyakorewe rimwe n'ibiganiro vyitiriwe integuro y'urwaruka amahoro n'umutekano muri Afrika ku ncuro igira gatatu. Ivyo biganiro bikaba vyitabwe n'urwaruka rushika ku 1,200 rwaje ruva mu mice itandukanye y'intara z'u Burundi hamwe no mu bihugu bitandukanye vyo ku mugabane wa Afrika. Ibikorwa vyaranguwe mu gisata kijejwe inkino. Muri ico gisata haranguwe ibikorwa bikurikira: mu ntumbero yo guserukira igihugu no kwerekana ishusho nziza y'igihugu c'u Burundi, abanonotsi b'abarundi barashigikiwe kugira bitabira amahiganwa agera ku 25 yo mu karere hamwe no mu yandi makungu. Hakaba hakozwe uburyo bungana n'imiliyaridi 2 n'imiliyoni 430 z'amafaranga y'amarundi. Haratunganijwe inama yamitunganywa mu kiringo c'amezi 3 y'amashirahamwe ajejwe inkino. Hakoze uburyo bungana n'ibihumbi 900 by'amafaranga y'amarundi. Haratunganijwe kandi ihiganwa ku rwego rw'igihugu ry'inkino ndangakaranga ryitabiriwe n'abakinyi bagera kuri 250. Hakaba hakoze uburyo bungana imiliyoni 26 n'ibihumbi 486. Haratunganijwe ku mugaragaro ihiganwa mpuzamakomine ry'umupira w'amaguru ku bagabo i Buganda mu ntara ya Cibitoke kwigenekerezo rya 30 Munyonyo ku civugo cavuga kiti urwaruka rwariyemeje gushira mu ngiro imbona kazoza Uburundi bwifashe mu mwaka wa 2040 Uburundi buteye imbere umwaka wa 2060. Ibikorwa vyaranguwe mu gisata c'imico kama. Haratunganijwe urugendo rwo gusigurira bene gihugu baba mu itongo rya Nyoni kugira basubire mu matongo iwabo iyo baje bava. Ico gikorwa caranguwe ku buryo bungana n'imiliyoni 7 hamwe n'ibihumbi 140 by'amafaranga y'amarundi. Amafaranga agenewe ibikorwa vyo kubaka igishushanyo c'ingoma y'u Burundi mu mahwana y'ibarabara rija ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye angana n'imiliyoni 112 zirenga gato yarasigaye guhabwa ikigo kijejwe inyubako Obuha yarashitse kuri konte y'ico kigo kwigenekerezo rya 23 Myandagaro. Igicapo c'ico gishushanyo caramaze kwerekanwa mu kwezi kwa Munyonyo. Abahinga bariko barashirako impinyanyuro zatanzwe kuri ico gicapo kandi bigeze ku ntambwe ishimishije. Bahejeje guhinyanyura ico gicapo ibikorwa bizoca bitangura. Aha twabamenyesha ko uwo mugambi uzotwara amahera yose angana n'imiliyoni 212 arengaho gato kandi yose yaramaze gushika ku kigo kijejwe inyubako Obuha. Haratunganijwe igikorwa cyo gusigurira abajeje intwaro ibikorwa by'ikigo kijejwe imico ndangakaranga n'ingene ico kigo gitunganijwe. Hakoze uburyo bugera ku miliyoni 12 n'ibihumbi 222.
haratunganijwe ibirori byo gutanga ubushimwe ku banditsi n'abakinyi b'ivyese ku ncuro ya gatandatu uyu mwaka turimwo, byabereye Mugera Igitega. Hongera haratanguzwa ku mugaragaro iryo higanwa ku ncuro y'indwi mu ntumbero yo guteza imbere no gutsimbataza ubwo buhinga mu mashure yisumbuye mu Burundi. Haratunganijwe ibirori vy'indwi yahariwe intambo y'umurisho w'ingoma ku ncuro igira 8 yahuriranye n'ihimbazwa ry'isabukuru rigira 10 ryaho ingoma z'u Burundi zashirwa ku rutonde rw'amatungo kama ntayegayezwa y'ishirahamwe mpuzamakungu UNESCO ku civugo cavuga kiti Barundi twese twigina imyaka 10 heze intambo y'umurisho w'ingoma itewe iteka mu gihugu no mu makungu, maze iragi ryacu ritubere umushinge w'iterambere rishikira yambona kazoza y'u Burundi bwifashe umwaka w'ibihumbi 2040 Uburundi buteye imbere umwaka w'ibihumbi 2060. Ivyaranguwe n'ubushikiranganji biciye mu bigo bikukira ubushikiranganji turongoye. Ubwa mbere, ikigo cy'igihugu kijejwe gukingira ibikorwa n'inyungu z'abahinyanyuzi OBDA haratunganijwe igikorwa cyo gutororokanya abanyamyuga n'abakoresha ibikoresho bihinguwe mu buhinga hamwe n'ibikoresho ndangakaranga. Hakaba hakoze uburyo bungana n'imiliyoni 9,916. Hararanguwe igikorwa cyo gushirako igikumu ku masezerano yo gukoresha ibikoresho bihinguwe mu buhinga hamwe n'ibikoresho ndangakaranga. Hakaba hakoze uburyo bungana n'imiliyoni 2,260. Ubwa kabiri, ikigo cy'igihugu citaho akazi kugwaruka ABEJ haratunganijwe igikorwa cyo gutororokanya ugwaruka rushika ku 500 kugira ngo ruhabwe uburenganzira bwo kwimenyereza gukora akazi mu bisata bitandukanye. Ubugira gatatu, ikigo ndangakaranga cy'igihugu kijejwe guteza imbere gusoma ibitabo imico n'akaranga Sebulak. Abakozi barenga 30 barigishijwe ingene botunganya neza ivyerekeye kubika no gufata neza ibitabo. Vyatwaye uburyo bungana n'imiliyoni 3,960 vy'amafaranga y'amarundi. Ubwa kane, ibanki yo guteza imbere imigambi y'ugwaruka BIJE. Ibanki y'ugwaruka BIJE yarahaye ingurane y'amafaranga angana umuriyaridi n'imiliyoni 125,300 by'amafaranga y'amarundi ku makoperative 96 ahurikiyemwo ugwaruka 640 rurimwo abagabo 369, abigeme n'abakenyezi nabo bakaba bagera ku 271. Ubwa gatanu, umugambi ujejwe gufasha ugwaruka kwitunganiriza ubutunzi n'akazi PAEJ. Muri uwo mugambi haranguwe ibikorwa bikurikira. Haratunganijwe umunsi witiriwe Inkerebutsi Day mu ntumbero yo gushigikira imigambi no guhimiriza ugwaruka kwitunganiriza imigambi. Ico gikorwa kikaba catwaye uburyo bungana hafi n'imiliyoni 494. Harasigikiwe imigambi n'amashirahamwe y'ugwaruka agera ku 350 bakorera mu bisata byo guteza imbere uburimyi, ubuhinga bwa none, ba mukerarugendo, guhingura ivyimburwa bivuye mu burimyi, imyuga, ubutare, amasoko ntanganguvu n'ibindi. Ico gikorwa kikaba catunganijwe ku buryo bungana n'imiliyoni 150 z'amafaranga y'amarundi. Mu ntumbero yo guhimiriza ugwaruka kwitunganiriza ubuzi, ugwaruka rugera ku 1,670 rwarakarihirijwe ubwenge mu bijanye n'uburimyi no kuvomera imirima. Bikaba byatwaye uburyo bungana n'imiliyoni 94,400 by'amafaranga y'amarundi. Ngivyo mu ncamake ibikorwa bikuru byaranguwe n'ubushikiranganji bujejwe imigabo n'imigambi y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko, ugwaruka, inkino n'imico kama mu kiringo c'amezi 6 kuva muri Mukakaro gushika muri Kigarama uyu mwaka. Murakoze.